Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiwe inshuti mwese muduteze amatwi, Ifide niyo ngabo abaramutse abayikaze mu makuru y'aka kanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibandanya gusaba ko Paul Rusesabagina afise uburenganzira bw'amaho bwo kuba muri Amerika yoronka ubutungane bukurikije amategeko. We've continued to urge the Rwandan government to provide humane treatment, respect for the rule of law, and to provide a fair and transparent legal process, including access to legal counsel of his choosing for Mr. Rusesabagina. Uyo ni Ned Price, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko babandanya gusaba Leta y'u Rwanda gufata Rusesabagina runtu, kubahiriza amategeko no gukorera mu muco hamwe no kumwemerera kwihitiramwo abamwunganira atantambamye. Mu Burundi kuri wa gatanu radio yigenga Bonesha FM iri muzari zaturiwe mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2015 yasubiye gusamirana mu Burundi. Muri Nigeria abanyeshuri babigema amajana n'amajana banyurujwe. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria abanyeshuri babigema amajana n'amajana banyurujwe. Ibindi na mugenzi wacu Frederic Ngondikije. Engero ry'abo bana b'abakobwa ntirizwi, nyuma yaho umurwi w'abantu bitwaje ibigwanisho babanyururije babakuye mu ishure rikuru rya leta ryitwa Jangebe muri leta ya Zamfara. Nasiru Abdullahi, umuvyeyi w'abana b'abakobwa babiri bafite imyaka 10 na 13 bari mu banyurujwe, yabwiye itorokanizo ry'amakuru Associated Press ko abakobwa 300 aribo banyurujwe. Musa Mustafa aba mu cungaro y'iryo shure iryo barajyabereko avuga ko abo bagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho batekandi kambi ya gisirikare hamwe n'ikirindiro c'abajeje umutekano mu ntumbero yo kubabuza kuja gutabara. Muri leta Zamfara hari imirwi myinshi itwaje ibigwanisho, leta ivuga ko ari imirwi y'ababandi bama banyuruje abantu bakabarekura ari uko bahawe amafaranga y'ingwati canke leta ibanje kurekura ababo bari mu mabohero. Igihugu ca Nigeria cama cabereyemo ibitero nk'ivyo. Mu mwaka wa 2014 abarwanya mu murwi Boko Haram baranyuruje abana b'abakobwa 276 biga ku ishure Chibok muri leta ya Borno. Gushika ubu abarenga 100 muri bo baratorwa. Urakoze Frederic kuri iyo nkuru. Abantu 8 bishwe mu bitero vyabereye mu bibanza bijejwe umutekano biri hagati mu gihugu ca Mali mu ijoro ryeje ku munsi wa kane. Abantu bataramenyekana bishe abo bantu mu bitero vyakozwe ku kirindiro c'igisirikare n'iciki gendarme mu gisagara ca Bandiagra kiri hagati muri Mali mu ijoro ryeje ku munsi wa kane. Abandi bantu 5 barakomeretse muri ico gitero. Abakoze ico gitero baraturiye inyubakwa, barasahura ibigwanisho n'imodoka 4. Iyo nkuru yatangajwe no munsi wa gatanu n'umwe mu bategetsi bo mu karere ico gitero cabereyemwo atashatse ko izina ryiwe rimenyekana. Imigwi y'intagondwa z'abayisilamu zikorana n'imigwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu yama kenshi yakoze ibitero ku nteko zijeje umutekano z'igihugu ca Mali hamwe n'inteko zijeje gucungera umutekano zishira hamwe mpuzamakungu ONU mu bice vyo hagati mu gihugu. Intagondwa z'abayisilamu zikoresha ivyo bice mu gukora ibitero mu karere ka Sahel kari mu manuko bw'ubugaragwa bwa Sahara. Mu gihugu ca Somalia batavuga rumwe na leta basibishije imyerekano yo kuyamiriza itebeshwa ry'amatora. Frederic Nkundikije aduha ibindi. Abo bariko barahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu basibije imyerekano yari itekanijwe uyu munsi ku gatanu, nyuma yaho leta isabiye ikigongwe ku vyabaye igihe c'imyerekano yo mu biheze, ikanatangaza ko batavuga rumwe nayo bafise uburenganzira bwo gukora imyerekano itunganijwe mu mahoro n'umutekano. Mu biheze abajejwe umutekano bararashe ku bariko imyerekano ku murwa mukuru Mogadishu kubera ubwoba ko imyerekano yari yatekanijwe umunsi yari gushobora kubamo ubundi bwicanyi. Leta yacifata ingingo yo gutunganya ibiganiro n'urunani rw'abaserukira imigambwe itavuga rumwe na leta. Urwandiko leta ya Somalia yashize ahabona rurahoza kandi imiryango y'abaguye mu bwicanyi bwabaye mu ndwi iheze. Abatavuga rumwe na leta nabo bacifata ingingo yo gusivya imyerekano yo gutangura uyu munsi ku gatanu ikamara iminsi 10. Perezida Mohamed Abdullahi muri iki gihe ararembejwe n'abamuhimiriza gutomora ukuntu amatora azotunganywa. Nyuma yaho igerekezo ry'umunani y'uku kwezi kwa kabiri amatora ari kubera ko rirenganiye atamatora abaye. Amaleta abiri yo muri ico gihugu aramaze gutangaza ko atazokwitaba amatora hatabanje kuba umwumvikano w'ukuntu azotunganywa. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi.
wandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu ca internet arico www akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho urwego rwihariye rwa sentare nkuru rwafashe ingingo ko inzitizi hiburanishwa rya sentare yatanzwe na Rusesabagina atashingiro ifise rwemeza ko urubanza rubandanya. Rusesabagina yaciye yunguruza kuri iyo ngingo asaba sentare kumuha umwanya kugira arushikirize izindi nzitizi afise. Asumta Kaboya dufite ibindi kuri inkuru ari Kigali mu Rwanda. Mu cyemezo cyasomwe n'umwanditsi w'urukiko yavuze ko ingingo ya 42 igika cya kabiri cy'itegeko ryo muri 2018 riteganya ko urugereko rwihariye rw'urukiko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rufite ububasha bwo kuburanisha ku rwego rwa mbere umuntu wese harimo n'abanyamahanga, imiryango cyangwa amashyirahamwe bitari ibya leta byo mu Rwanda cyangwa mu mahanga bikurikiranyweho kuba byarakoreye ibyaha mu ifasi y'u Rwanda cyangwa mu mahanga, ibyaha byo mu rwego mpuzamahanga cyangwa birenga imipaka y'igihugu. Urukiko rukemeza ko iyi ngingo iha ububasha urugereko rwo kuburanisha bwana Rusesabagina. Urukiko rusanga mu byaha Rusesabagina akurikiranyweho harimo icyaha cy'iterabwoba cyakorewe mu bihugu bitandukanye. Rugasobanura ko mu mategeko y'u Rwanda ateganya ko iyo kimwe mu bikorwa bigize icyaha bikorewe hanze y'umupaka w'u Rwanda cyitwa ko ari icyaha cyambuka imbibi. Urukiko kandi ruvuga ko iyo icyaha cyakorewe mu ifasi y'u Rwanda cyaba gikozwe n'umunyarwanda cyangwa umunyamahanga gihanishwa itegeko ry'u Rwanda. Izi ngingo nizo urukiko rwashingiyeho rwemeza ko rufite ububasha bwo kuburanisha umunyapolitike Rusesabagina hatarebwe ubwenegihugu afite bwabo bw'ubunyarwanda cyangwa ubw'ububirigi. Urukiko rwumvikanishije ko bimwe mu bikorwa bigize ibyaha by'iterabwoba Rusesabagina akekwaho birimo ibyo kuba mu mutwe w'iterabwoba wa MRCD FRN ufite ibirindiro mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda no kugaba ibitero by'iterabwoba mu ifasi y'u Rwanda. Urukiko rwanzuye ko rutagaruka ku nzitizi Rusesabagina yatanze agaragaza uburyo yafashwemo kuko byaburanishijwe ubwo yaburanaga kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo maze rutegeka ko urubanza rwakomeza. Ni icyemezo kitanyuze Rusesabagina n'umwunganizi we bahita batangaza ko bakijuririye. Umwunganira Gatera Gashabana yahise asaba urukiko ko rwabaha undi mwanya bagategura izindi nzitizi bakazazishyikiriza urukiko. Ubushinjacyaha buhawe ijambo bwahise buvuga ko nta mpamvu n'imwe yatuma ubusabe bwa Rusesabagina buhabwa agaciro kuko muri systeme bahuriyeho bose harimo imyanzuro kandi akaba nta nzitizi zagaragajwe. Urukiko rwanzuye ko ruhaye umunyamategeko Gatera Gashabana n'uwo yunganira kugeza ku wa gatatu w'icyumweru gitaha bakaba bamaze gutanga iyo myanzuro bifuza. Mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatanu kandi urukiko rwahaye umwanya abandi baburanye ngo batange inzitizi zabo. Umunyamategeko wunganira Nsanzubukire Felicien alias Irakiza Fred na Munyaneza Anastasie alias Job Kuramba bahoze mu mutwe w'inyeshyamba wa FDLR. Uyu munyamategeko yabasabiye gufungurwa cyangwa kurekurwa by'agateganyo. Uwunganira aba bagabo babiri yavuze ko impamvu bashingiraho basaba kurekurwa by'agateganyo ari uko batigeze bagorana. Ati basobanuye neza ibyo babajijwe ndetse banatanga ku neza andi makuru asumbije ayafitwe mu iperereza. Nta rindi perereza rero kenewe gukorwa ku buryo bari bangamira. Basobanura ko bemeye kuba mu mitwe w'ingabo utemewe kandi bagasaba imbabazi mu buryo budashidikanywaho. Nsanzubukira Felicien na Munyaneza Anastasie bafashwe mu mwaka wa 2017 bakuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakekwaho kuba mu mutwe wa FDLR Foka ari abarwanyi bawo. Uyu munyamategeko yasobanuye ko uburyo byagejejwe mu Rwanda nabwo budasobanutse. Yavuze ko koherezanya abakoze ibyaha bikorwa iyo hari amasezerano yerekana ko ibihugu byombi bifitanye amasezerano. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko kuvuga ko uburyo Nsanzubukire Felicien na Munyaneza Anastasie boherejwe bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuranyije n'amategeko nta shingiro bifite. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Nsanzubukire ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano kubera ibyaha yakoze ari mu mitwe y'iterabwoba rwasohotse mu mwaka wa 2017. Ubushinjacyaha busubiza ku busabe bw'abaregwa bwo gufungurwa by'agateganyo bavuze ko busanga badakwiye kurekurwa kuko ibyaha bakurikiranyweho bifite ubukana kuko birimo kuba mu mitwe w'ingabo utemewe no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Bati baramutse barekuwe by'agateganyo
by'agateganyo bahita basubira muri iyo mitwe bahozemo kuko uyu munsi ikiri mu mashyamba ya Kongo. Ubushinjacyaha busobanura ko bataje ku bwabo kandi iyo mitwe ikaba ikomeje imigambi yayo yo kugaba ibitero ku Rwanda. Urukiko ruzasoma umwanzuro warwo ku busabe bwa Nsanzubukire Felicien na Munyaneza Anastase basabirwa gufungurwa by'agateganyo mu cyumweru gitaha ku wa gatatu. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Assumpta. Tukivuga kuri iyo nkuru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya gusaba ko Paul Rusesabagina afise uburenganzira bw'amaho bwo kuba muri ico gihugu yoronka ubutungane bukurikije amategeko. Jo ku munsi wa kane umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amakungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ned Price yagarutse ku kibazo ca Rusesabagina igihe yahura n'abamenyesha makuru. Ngibi ibibazo yabajijwe nuko yavyishuye. On behalf of a colleague, can you say whether the US believes it's possible for ku Rwanda mu izina rya mugenzi wawe wavuga niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yizeye ko bishoboka ko Paul Rusesabagina aburanishwa mu buryo buboneye? Ese kubera iki ubutegetsi bwa Biden budateganya kwiyunga ku itsinda ry'abasenateri bo ku mpande zombi mu gusaba ko arekurwa? Well, I think we addressed this last week, and we have continued since then to underscore. Ndatekereza ibyo twarabivuze muri iki cyumweru gishize, kandi kuva icyo gihe twakomeje gushimangira ko inzira y'amategeko mu mikirize y'urubanza Leta y'u Rwanda iregamo bwana Rusesabagina igomba kubiboneye, inyuze mu mucyo kandi yubahiriza amategeko. Ibyo bigomba kuba bihuye n'ibyo u Rwanda rwiyemeje mu bijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri Departement ishinzwe ububanyi n'amahanga nababwira ko yaganiriye na Leta y'u Rwanda ku rwego rwo hejuru, haba hani Washington yewe ni Kigali, kandi ibyo tuzanakomeza kubikora uko iburanisha rikomeza. Ariko nizera ko agomba kurekurwa. Twizera ko uburyo bw'amategeko buganisha ku mikirize y'urubanza rwe bugomba kuba buboneye, bunyuze mu mucyo, bwubahiriza amategeko, kandi bugomba kuba buhuje n'ibyo u Rwanda ubwarwo rwiyemeje mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ku ruhando mpuzamahanga. Yari Ned Price, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amakungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuga kuri Rusesabagina aburanira mu Rwanda mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru ruburanisha ibyaha mpuzamakungu n'ibirengana imbibe. Mu Burundi kuri wa gatanu radio yigenga Bonesha FM iri muzayi zaturiye zongera zirugagwa inyuma y'igeragezwa ry'utembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza ryaburijwemwo mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 yasubiye gusamirana mu Burundi. Eroje buri kaneza dufitiye inkuru y'idonido ari Nairobi muri Kenya. Ukuri ibintu byifashe igihe radio yigenga Bonesha FM yari isubiye gusamirana inyuma y'imisi 2015 yugawe. Hari ku cicaro cayo kiri hagati na hagati ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yaho Masengo umuyobozi wayo yerekanye akanyamuneza n'ubwibazo bitabuze. Uno munsi sinumva ngena no wita nakajya mu neza kenshi cyane rwose. Uno munsi hazofa twibagiye nk'abakozi ba radio Bonesha hari yagiye gukira imyaka 6 tutinjira ngaha. Yengana no gusubira mu kwebuka rwose abafashe ingingo yadishikanye akaba cyane umukuru w'igihugu, tugamushimira cyane rwose, turamusaba kandi ko yodushigikira. Mwabonye ibyuma ngena byabaye byose byarapfuye, nibyo twagerageje kujengajenga gatonya kubera ibyuma byapfuye cyane rwose. Ari icyuma cyadufasha gushika imanga kugira ngo duce dushika no mu gihugu cyose, icyo rero cyarapfuye rwose. N'ibindi ibintu d'urgence ni nk'amadolari 40,000. Kwa 14 ukwezi kwa gatanu 2015 Bonesha turirwa ijwi rya nyuma ryumvikanye kuri mikro n'ijya umunyamakuru Boaz ntaco nayigize. Uyu mugabo yari yahunze igihugu imbere yo gutahuka yabwiye ijwi rya Amerika ko yiyumva uyu munsi. Nezerewe ku mutima no kuvuga yuko nezerewe nka gusuma abandi. Ikindi nagira nongere ko turashimiye umukuru w'igihugu n'icyo Evariste Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose kugira ngo Bonesha FM isube kandi gusamirana. Imana ishishikare kumwongera ubundi bwenge nka Salome. Abo banywanyi bayo baba ku mugwa mukuru wa politike Gitega no mu ntara ya Bubanza mu burengero babwije ujya Amerika umunezero bafise kubona radio yabo yuguruye. Basha nati amashurwe n'ibindi bizoza. Yewe nabishimye cyane gose. Ashimye kuntu leta yagiye hamwe barumvikana subira gukora ku mugaragaro kuri kwa radio Bonesha FM. Basha ubu nukuyikurikirana cyane gose kugira twumve ibiganiro vyayo. Ije tuyinyotewe deje. Nuko yose asagara igakomeza gumetumenyesha ibyo biganiro n'amakuru ageze. Akuru ndashaka ko yokora nyene igakurikirana ibintu nyene vyo mu gihugu nk'ibishomeri
imeri nyene ikatuvugira nyene tukaraba nyene ari ico twokora bavuga amakuru meza nega radio yatanga amakuru neza ishirako ibiganiro bimeze neza aho reka guhomba kubera kenshi hajya mu biganiro hari ibintu vyinshi urwaruka rukunda kumviriza ugataho kubera dushikirize nyene vya kazoza kacu je saba yuko yovuga yidegembya bakaza badushikira ko dutanga inkuru y'ibitubakiye mu buzi bwacu bwa mwisi yose mu vyahora na kera tukicagura iyo twumviriza radio ari nyinshi mu radio menshi ni sawa gihugu ni sawa ariko aravuga nyene turaryohega urumva shira ku murongo ushatse ugomba kumva twintara n'utundi muzoki mu maserukira ikirahamwe CPJ rihani ubwigenge bwamenyesha makuru mu karere ka Afrika mu musi ya Sahara sanga nubwo mu mezi ashize harabaye ingingo zitanga umwizero zirimo kurekura abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu hamwe n'iyugururwa rya Bonesha hakiri intambwe yo gutera. The journey is far from over. We still believe that there's a lot that needs to be done. Impinja cyari ndende tubona ko hakiri byinshi byo gukorwa kugira ngo Burundi ubikibanza abanyamakuru bumva batekaniwe hacari yandi mananiza kiri kwitangazamakuru abwizwa kuvanwaho leta itegerezwa kwizeza ko abanyamakuru batazongera gufatwa canke guterwa ubwoba no gusugerezwa kubera akazi kabo hanategerezwa kuba igikorwa gikomeye kugira ngo habe icuka giha ikaze abanyamakuru bose bahunze kubera batari bakingiwe mu Burundi niko mu mashikiriza kugeza ubu ayandi maradiyo abiri na televiziyo imwe vyari vyatuririwe rimwe na Bonesha inyuma y'ishikwa ry'ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza ryaburijwemwo kwa 13 ukwezi kwa 5 2015 aracakorera mu buhungiro. Amaradiyo mpuzamahanga abiri nayo BBC y'Abongereza n'Ijwi rya Amerika muri ko murumviriza yafatiwe ibihano n'urwego CNC rucungera ingene imyamakuru bikora mu Burundi kuva mu mwaka wa 2018. Iya mbere yatwe uruhusha gukorera ku butaka bw'u Burundi mu gihe ya kabiri yahagaritswe. Mu minsi ishize bivuye ku mabwiriza ya President Evariste Ndayishimiye urwo rwego rwatanguje ibiganiro n'ayo maradiyo kugira ngo barabe uko yosubira gusamiranira ku butaka bw'u Burundi. Hafatiwe ku rutonde rutangwa n'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières ufite icicaro i Paris mu Faransa ku bihugu 180 byo mu isi ukoramo amatohoza ku mwaka u Burundi bwasubiye inyuma ibibanza 15 byose kuva mu mwaka wa 2015 bukaba ubu buri mu kibanza c'160. Eloge Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Eloge. Ku munsi wa mbere itariki 22 y'uku kwezi kwa kabiri Ambassadeur yahora aserukira Ubutaliyano Kinshasa mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo Luca Atanasio hamwe n'abandi bari mu polisi w'Umutaliyano Vittorio Lacovaci hamwe n'umushoferi Mustafa Milambo baragandaguwe igihe imodoka zikwirikirana zishira hamwe mpuzamakungu barimwo zaterwa mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Gushika ubu umugwi canke abantu bakoze iryo bara ntibaramenyekana ariko ikizwi nuko ako karere karimwe imigwi itandukanye yitwaje ibigwanisha. Ubwo bwicanyi buri mu bundi bwicanyi bukabije bubera muri iyo ntara yo mu buseruko bwa Kongo. Ahinga bakurikiranira hafi ibijanye n'umutekano muke urangwa muri ako karere barimwo umunyekongo Emmanuel Kiyoba umwigisha muri kaminuza iri muri Los Angeles muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Salomon baravuga umunyekongo avurira mu bitaro vy'i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi hamwe na Professor Paul Nkunzimana ari mu gihugu ca Canada baganiriye n'Ijwi rya Amerika. Salomon baravuga atangura atubwira ukuntu abona igandagurwa rya Ambassadeur Luca Atanasio. Cyambere ndabivuga mu nshamake cyane mugane w'Abanyarwanda turya ngo tubanze twifatanye n'umuryango n'igihugu cy'Ubutaliyani mu rupfu rwa Son Excellence bwana Ambassadeur Atanasio waguye muri Nord Kivu muri Kivu ya ruguru mu gitero cyagabwe n'abantu bataramenyekana kugeza ubu niko nabivuga kuko nta nkete yari yakorwa nta pereza rihagije ryari ryakorwa kugira ngo baravuge ngo ni runaka n'uyu ndavuga gutyo niko nabivuga ko ni igitero cyagabwe n'abantu tutazi. Ibyo bintu rero twabyakiriye n'agahinda kenshi cyane. Icyo ni icyambere kuko bitwibutsa ibyabaye mu mateka ya Kongo kuva muri 60 kuva Kongo yitwa ngo ni igihugu gifite ubwigenge. Ibyo bintu byabayeho kuva kera byo kwica abategetsi byo kwica abantu baturuka hanze kandi ugasanga hanini nta gisubizo bitanga nta n'isomo abantu babivanamo. Ndavuga ngo aho zari Secrétaire Général wa mbere w'umuryango w'abibumbye Dag Hammarskjöld yari umugabo w'umusuwedwa yaje muri Kongo igihe Katanga yashakaga kwigenga aragenda yitirwa muri Zambia ariko yarajyamo no kurangiza icyo kibazo cy'umutekano muke n'igihe n'uburyo Katanga yashakaga kwigenga. Dukurikizeho yuko Kinshasa muri 92 Ambassadeur w'Ubufaransa nawe yarishwe bavuga yuko ngo ni isasu byamufatiye ku rubaraza rw'inzu yari arimo
Kinshasa hagati mu murwa mukuru rwagati yarapfuye nta kete nta kibazo cya Dagamazorke murabyumva yuko na n'uwo muryango w'ibihumbi cyagikurikirana ntikirasobanuka n'uvuga ko nta nisomo abantu babivanaho kimwe nuko ikibazo cy'ambasaderi nta somo twabivanamo muribuka yuko mu 2012 ejo bundi bwana Dr Mukwege ariwe Prix Nobel de la Paix dufite muri Kongo mu karere kacu k'ibiyaga bigari niwe dufite uwo mugabo nawe yatewe mu rugo barakenda bari bagiye kumwica bica n'umwana we nta kete yigisigaho nta rubanza rwabayeho murumva rero ikibazo cyabaye kuri ambasaderi Atanasio kijya muri iyo logique tubona y'abantu bahora bicwa ugasanga umutekano ni muke bigakomeza gusa nkaho bishimisha ubutegetsi budashaka ibisubizo badashaka no kumenya impamvu zituma ibintu nk'ibyo ngibyo biba niyo mpamvu turi bugaruke kuri akoro kadire yadise ahubwo nabyo turaza kuri icyo kibazo turakigaruka ko ariko reka duhino kanya umushantaye Emmanuel Sekiwa nawe nyine atubwire ukuntu yabonye yakiriye iryo gandagurwa riteye ubwoba ry'umutegetsi yahora aserukira igihugu cy'Ubutaliyani. Wakoze cyane bwana Frederic. Urupfu rw'ambasaderi w'igihugu cy'Ubutaliyani muri Kongo twabyumvishe n'agahinda kenshi ahubwo nkagira ngo aka kanya ni igihe cyiza tura ngo mpe impumu umuryango we n'umuryango w'Abataliyani bose muri Italia aho batuye n'agahinda kugira ngo ibyago nk'ibi bije kubera aho tuvuka aho dukomoka kandi rero ibyo muri Kongo bikaba bizwi cyane Salomo arabivuze byose tushaka kubisubiramo n'agahinda n'isoni n'ibintu twebwe abakongomani cyane cyane twari dukomoka muri ako karere dushobora kubifata none tukabikora kugira ngo amahoro dufate iwacu abantu bature neza ni impumu mbaye umuryango wa ambasaderi impumu mbaye leta ya Itali kuri ibyago byatubayeho n'abo byabayeho. Professor Paul Nkunzimana ubwicanyi bubera mu busako bwa Kongo n'ubwicanyi bukabije cyane rwose ekana muri imyaka ariko ubwo rupfu rw'umutegetsi akomeye yaserukira Utaliyano n'urupfu nabwo nyene ruje gusongera isibe mwebwe murubona gute? Ego urakoze Frederic nibaza yuko ibyo byabaye bahitanye uwo ambasaderi muri kariya gace ka Kongo n'ibintu bijanye n'ibintu by'ubwicanyi busanzwe buhari muri kariya karere ahubwo Frederic no gushimira cyane yuko washoboye kuvuga nayo mazina y'abandi bari kumwe ujya mushoferi Mustafa Mirango n'ujya mu yacugiye ubuzima bwiwe Vittorio Yakovaci abamenyesha amakuru bake bavuga n'abo bantu urumva rero wewe uri muri bakeyi n'ubwise bavuga ibyabaye bakavuga n'abapfuye ibinyamakuru abamenyesha amakuru benshi bavuga ambasaderi gusa ubwo rero ubwicanyi rero ni ubwicanyi ahubwo busanzwe buhari ahubwo nyine nuko ibyo byabaye byahitanye umuntu aserukira igihugu rutura mu bihugu rutura Ubutaliyano ubwo ni ubwicanyi mu bundi buhitana abanyagihugu ibyo bita abanyarucare benshi cyane muri bya bice by'ubuseruko w'igihugu cya Kongo ku munsi haricwa abantu barenga igihumbi uba rero ivyo by'uwo ambasaderi ibintu byaguyemo nyine mu bwicanyi busanzwe buhari buhitana abantu indiri muri kariya gace ka kiriya gihugu umva rero ubwo bwicanyi hariya ngira ngo turashobora kuza kwigaruka ko hanyuma ikibitera kuko si ibintu bisanzwe kandi nibyo ano mu ambasaderi w'Ubufaransa Philippe Bernard yarishwe tariki 23 z'ukwezi kwa mbere 1993 uvuga rero yuko ibyo bintu ubwo bwicanyi si bushasha ni ubwicanyi buba ku munsi ahubwo byagiye kongerekana kuva nyene intwaro ya Mobutu yavuye ni ukuvuga ariko hagiye kuba imigwi myinshi y'abicanyi imigwi je naharuye mu 2018 yuko yarenga 80 ubunye iyo migwi irarenga 120 ni ukuvuga iyo migwi guma yongerekana kandi iyo migwi ikorana n'amashirahamwe y'abanyemari aturuka no muri bihugu wagomba mu Faransa mu Butaliyano muri Amerika kandi
ni imigwi isanzwe ihari kandi ni imigwi kuzo kuri nkuko ndabivuze iguma yongerekana kandi iguma ikorana n'amareta cyane cyane bihagaze ku bintu by'ubutare amareta n'amamultinationale cyane cyane ku butare buri muri icyo gihugu. Dr. Salomo baravuga mwavuze ikibazo c'ubwicanyi eka atari bushasha buba bw'abategetsi bakomeye canke ubundi bwicanyi bwose mukaba muvuga cyane ikibazo co kudahana iyo ntara kandi si ubwa mbere abategetsi bakomeye bicirwa mu bindi bihugu ariko muri Kongo bisa n'ivyimonogoje ingorane intambamyi eka ibintu bituma ibintu byifashe gutyo muri ico gihugu ni nk'ibihe ku bwanyu. Intambamyi nyamukuru ari nayo mpamvu nta n'ukuntu dushobora kuzigera tubona ibisubizo nyakuri tutagiye gushaka impamvu zituma ibintu bibaho ni ubutegetsi bubi n'abategetsi babi kuko kuva Kongo yabaho igisirikare jewe nigeze mbona umuntu avuga ko igihugu gifite igisirikare gikorera igihugu gishinzwe kurinda abaturage no kurinda igihugu kimwe n'igipolisi kimwe. Nibuka yuko umwana kwijwi nabonaga umupolisi cyangwa umusirikare nkiruka. Salomo muvuze ubutegetsi bubi ariko murazi ko muri Kongo hariho ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu muri iki. Yego ubwo butegetsi buriho bufitwe n'abanyagihugu. Ubwo butegetsi nubwo ndi kuvuga ko ubwo butegetsi ntabwo bwigeze bushyiraho igisirikare cyangwa igipolisi inzego z'umutekano zihamye kandi ziyubakiye zishingiye kuri icyo twakwita l'idéologie de la République. Ni inzego z'umutekano z'igisirikare z'igipolisi ziba zishingiye ku bwoko. Ibyo bintu rero bishingiye ku bwoko usanga cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo baragenda bagakora ibyo bishakiye bakajya mu bintu by'ubucuruzi bakajya muri bya bindi twavuze byo gucukura amabuye y'agaciro ugasanga nibyo gusa abantu birirwamo birirwa bahiga ifaranga aho kugira ngo bahige ubugizi bwa nabi bashaka umutekano wa rusange. Ikibazo ni icyo. Noneho hari n'ikindi uvuze mu kanya nta n'umwe ukora icyaha cy'ubwicanyi muri Kongo ngo azagihanirwe ku mugaragaro ku buryo abandi bose bavana mu isomo. Professor Paul Nkuzimana, ikibazo mwebwe mukibona hehe ikibazo c'umutekano muke cyane rwose cyane cyane mu buseko bwa Kongo ingorane nyamukuru n'izi? Ego murakoze. Ingorane zihari ku umutekano muke uri muri icyo gihugu na cyane muri kajya karere ko mu buseruko hariya bita mu burasirazuba nivyo